kubera iryo kena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence ariko yarenze indwi zibiri ibiciro vyo kwiyunguruza mu miduga imwe ico gitoro no mu mapikipiki vyaraduze nk'akarorero kuva Igitega uji Bujumbura uri mu muduga mutoya wo mu bwoko bwa Probox n'amahera ari hagati y'ibihumbi 12 na 15 mu gihe vyahora ari ibihumbi 10 naho mu mabisi yo mu bwoko bwa Hiyasi n'amahera ibihumbi 10 mu gihe vyahora ari ibihumbi 8 kuva Igitega uji Ngozi ni ibihumbi 10 kandi vyahora ari ibihumbi 8 kuva Igitega uja Muyinga ni ibihumbi 12 ku muduga mu gihe vyahora ari ibihumbi 10 kuva Igitega uja mu Rutana naho ni ibihumbi 10 ku muduga mu gihe vyahora ari ibihumbi 8 n'abagendesha amapikipiki yunguruza abantu badugije igice cyayo bahora barihisha nk'akarorero aho bahora barihisha igihumbi ubu ni 1500 aho bahora barihisha ibihumbi 2 ubu ni ibihumbi 3 aho bahora barihisha ibihumbi 4 ubu ni ibihumbi 6 imvo batanga nuko igitoro ca essence kitahari bagaca bagura ica magendo ico naco bakigurisha mu macupa avamwe amazi yitwa Kinju apima litiro n'inusu icupa nk'iryo rikaba rigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 14 na 16 vyumvikana yuko ilitiro imwe ikigurwa amahera ari hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 10 mu gihe ibei ya leta ari ibihumbi 3,280 kubw'ivyo rero abagendesha ivyuma vyunguruza abantu binywa essence bavuga ko n'ubundi essence itabonetse bazoguma baduza ibiciro vyo kwiyunguruza boco kimwe n'abandi banyagihugu muri rusangi basaba ko igitoro ca essence cosubira kuboneka nkuko biri ku gitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kanatsinda ngo igitoro caba ica essence caba ica mazutu kiri mu bidandazwa umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu kagiye gufata mu minwe.